abazoja muri Jeux Olympiques baserukira urundi byo 2024 Paris turabamenya bose. None burya Francine azoja muri Jeux Olympiques yemwe abantu bose bazi amakuru atandukanye y'ukuri. Nibaza yuko narose akanya ko kuciyumvirako. Iki kibazo wanje nivyo ubu ndi mu ngorane, kandi si kibazo kinyega nka Francine ndumwe, ni kibazo cega n'abandi batlete bari mu bihugu bitandukanye. Yego. Rero wanashaka novuga yuko iki kibazo nagiciyemo kuva nk'itangura. Burya nuko hariho novuga nabuze abo mu nkino banserukira ku rwego rw'isi, nkuko ndi ku rwego rw'isi, sino maze imyaka 10 ndakirimo. Yego. 10? Yego. Ariko bigiye kuvugwa iyi myaka yanyu? No, nakubwiye iyo abari mu nkino badashoboye guserukira neza aho bajejwe, canke ngo bashobore kuba bohagara ku isi mu bandi bashobore guhagara igihugu, hariho umuntu ashobora gupfa umukeno. Yego. Uvuze ati abari mu nkino baserukira abandi, kuvuga yuko uvuze kuko mu Burundi wacu hari ubushikiranganje, hariho ishiramwe inkino uburimwo, hariho Comité National Olympique, hariho nkeka n'andi mashira hamwe, tomora neza. Jewe ndababazwa cyane iyo ndiko ndahura ndaca mu bibazo nkabura bamwe nyine bari mu nkino bateza kuza tukajana kuvugira ikibazo canje kuteza kuvugirwa, kuko ikibazo ndimwo ntigitoregwa inyishu ngaho ibujumbura. Ikibazo ndimo gitotoregwa inyishu hariya nyene, hari nkino ku isi, hariho ibikogwa, hari amategeko abigenga, hariho n'ukuntu ibintu umuntu ategereza kubibamwo. Rero aha jewe ubu nivyo sindiko ndiruka, mugabo je ndakora imyimenyerezo, gusa sindiko ndakora imyimenyerezo kubwero nza kuza gukora ama competition, mugabo ndafise icizere kuko jewe havuzwe byinshi, hariho n'amategeko yarenzwe, kuko jewe nka Francine navutse ukwo nyene meze. Nta muntu Imana yaturemye mu butandukane bwacu, sinshobora kuzira uko naremwe. Rero hariho kubaha agateka ka muntu, amategeko arabitomora, kandi jewe amategeko ateza kubahirizwa. Hariho ukuntu uko bivugwa n'ingene biteza gutangwa publiquement. Je suis une personne publique. Narase ku igihugu ku rwego rushimishije. Iyo rero habaye nk'ikibazo, si kibazo cyo kubona ko mbengo Francine, ahubwo bamwe bararyoherwa ko Francine atari karakora ama competition, oya, ahubwo bategezwa kunyegera usita mu bajeje nkino bakambata mbe Francine ko habaye tuko turumva iki kibazo mbona kimeze gute, twogitorera inyishu gute. Ivyo nivyo babikwiye, ivyo nta vyabaye ngaha. Rero iyo myaka 10 yose ico nta kigeze kiba. Nagiye ndagwangwaguza, no kubwira yuko je nagize traumatisme ya bino bintu. Federation Internationale yaragerageje kudutraumatiza. Rero nandi ndababara cyane iyo mu gihugu nanje, ahubwo abari mu nkino baca bakomera nk'abanyamahanga mu gihugu, nabo nyine bakantraumatiza. Birababaje. Urumva ikibazo cyamvuga nti ubu rero ngo tugende iyo bivugirwa, mugabo ubu ndakenguruka cyane. Narabonye yuko ntafise aba bari mu nkino bari nyuma yanje bose, ndagenda ndatakambira umunyene cubahira umukuru w'igihugu, aranyumva wewe gusumba, ariko abari kubyumva cyane n'abari babirimwo. Rero nibaza yuko ubu hariho intumbero, turafise des avocats volontaires, hariho n'umugwi w'abarundi babirimwo. Urumva yuko ibintu bimeze neza, ndacafise icizere. Tugira icizere nk'abarundi bariko baragukurikirana muri kano kanya ko Francine Niyonsaba tuzomubona Jeux Olympiques hariya 2024 Paris. Jewe nakubwiye ko naciye ibibazo byinshi. 2019 twarahagaritswe mu nkino, badukura kuri 400 gushika kuri miles 1006. Hari abavuga ati Francine aragiye ntazogaruka, kandi ngayo iwacu mu bantu baje b'inkino barabiryohererwa. Arabavuze ngo genda udandaze. Yego, ariko ikibazo cabaye nibindi nakubwira, nabuze umuntu yonyegera ati mbe Francine bimeze gute.
naricaye ndiyumvira byari bigoye ariko kukwegera ko bavuga bati si ikibazo ciwe wenyene yisangije nico asangiye n'abandi ku rwego mpuzamakungu bakukwegerewe wenyene ubona hari ico ndiko ndaza reka ndakwishure neza hanyuma muri 2019 ndabona ko siporo nyene mpaka guheba ariko ndicara biransaba inguvu nyinshi ndarira ndihoza hanyuma ndafata ingingo yo kugerageza kuri longue distance kuko narabona yuko nkumanutse kuri badusaba Federation Internationale ngo FRANCINE n'abandi bameze nkanje ngo nibanywe imiti kugira baje kuri izi metero aha ico novuga ko je nshaka kunywa imiti kuko je singwaye abandi mwari kumwe muri izo ngorane bo barayifashe wanze unyumvirize manzi azemana ikibazo n'ikibazo abantu badashobora gutomokegwa kandi nakubwiye ko mbabara iyo mbona abantu mu by'inkino nga mu Burundi banavuga giste kuvuga bavuga n'ivyo badatahura kuko ntawo bizi ngene ibintu biba bimeze uti rero ntugwaye ntufata umuti je singwaye ariko barafata vaccine kandi batagwaye 2019 ndahinduye ndava kuri longue distance ba kuri demifo naja kuri longue distance ndabona ati pe birabaye ahubwo abo mu nkino aho kunshigikira barangwanije barandekuraje nibuka erisi nguyu ari ngaha yarabaze ndega Francine kweri ubona longue distance izoshoboka ndavuga nti erisi jewe nafashe decision byarangoye guhinda kuko byansaba yuko mpindura mental physiquement ivyo mfungura uko mbaho uko niyumvira umubiri wose nkawushira ku byo nipfuza kubona ndavuga nti reka mbere no mu gihugu nca ndagenda muri Kenya ndava muri Etazini ntabwira umukoci ati ndayirengiye muri Kenya ndabwira umunaje wanje jewe nje kugerageza long distance ndagenda nditegura ndagwara n'amaguru kera abantu babwo Francine ngo ragwaye hamwe twakubona uciye uja mu mabarafu ngenda yamamwe bijya biraruhura hanyuma ndakora imimezo pe ndahindura neza ntangura gukora ama competition isi yarambaza mbifa nubona gute tego biko biraza kandi c'est pas ndabona c'est bon oui iyo Tokyo 2020 yiza kuba ndabona yuko ntari kugera ku rugero rwo kuja muri Jeux Olympiques mugabo rero nanje covid iraje ndavuga nti ndarose uwundi mwanya wo kwitegura nari haye imyaka 2 nditegura abana mu nkino bose ntarimwe yazi ivyo ndimo kiretse washobora kumbaza covid iraje mu kwezi kwa gatanu ntangura kuronda qualification ndagenda gukora competition ya mbere sinakora neza ya kabinda yijako inca ndonka minima de Jeux Olympiques ndazi ko havugwa vyinshi ufata navyo mu Jeux Olympiques ntazojayo ntazoba qualifié nisi ndayitanga ko je de fiera science inca ndagenda muri Jeux Olympiques nditwara neza kandi narahatse gutwara umudare nuko nako navuze nti ikibazo twege tushobora kugira nka mu gihugu nuko igihugu kidaserukiwe ku rwego neza ku buryo habaye umukinyagize ikibazo aronka umuserukira je nari kuzana umudare kuri 5 mm wari kuwa kabiri cyangwa gatatu kuko byabaye mu nyuma rese nagiye nkatsinda nkagira ko nkazana Diamond League ide ndabiziga ntanumwe yarazi ko je ivyo byose nzobishikako nivyo hagiye haraba amateka atandukanye n'ubu yaragiyeho hagati Francine anywa imiti no unywa imiti gute jewe nza guhindura uko navutse uko naremwe ahubwo umubiri wawe ndawuhe ibitarivyo no ibintu bibe anormal jewe ibyo nshaka kuvyaccepta nico gituma mvuga nti nta nuwundi no bihanura kubikora kuko iyo miti iza kuja muri wewe itajanye n'amagara yawe uje gukora iki ahubwo uvuga uti reka ngwanira agateka kanje uti parite 2024 ega je suis pas disqualifié muri championnat du monde canke muri Jeux Olympiques ariko urumva nturagira competition za minimum giro nke minimum aha mu Burundi harimwe afise minimum yo kuja muri Paris 2024 jusqu'à maintenant nta numwe arayironka reka renda biguhereye ariko urumva amakomisiyo ariko urayakora ntuzoyironka nakubwiye yuko ndacafise icizere nakubwiye hari ibyo tutavugira nidakine gazobivuga hariho intambwe bigeze ko ni nziza ndayishima kandi akora imyimenyerezo nakora ama competition mugabo ni juste akango gatoyi icizere mfise nuko hariho urubanza ariko rurategurwa ruzoba imbere ya Jeux Olympiques ubu sinshobora kuvuga yuko ntajoja muri Jeux Olympiques
ndafise icizere nakubwiye parcours ngene ibintu bimeze nagiye muri Paris 2020 nagiye Tokyo 2020 abantu batazi ko nzojayo no Paris 2024 abantu bazi ko ntazojayo ariko siko byateza kugenda ahubwo Francine ari gushigikirwa muri no periode igoye très compliqué kuko amateko yarahindutse gose kuburyo hagati okay ifo ko ba Francine ahubwo twabona le sport bateko barayikora abavuga ati naho twomushyigikira Francine ati ntibiraba we wenyene ati biraba n'abandi banonotsi bandi bari bafatiwe hamwe muri ico kivunga harimo na bakasteri semenya hamwe n'abandi banonotsi bari mu bindi bihugu none ati uwo mushyigikira ati ntaco wovamwe mushigikiye wenyene none umuntu arenganijwe ntuza kurondera ibintu bikoreko ega ikibazo ni ukudatahura ikibazo kiri kurenganywa birabaho kandi iyo warenganijwe urarondera yuza kurenganurwa ubu rero ko turarondera kurenganurwa mugabo ikibazo ni iki mbega bamwe bo mu nkino barihe kugira ngo baze kumburanira bakuburaniye kandi ufite umwavoka nindira ndakunda kwereka dufise les avocats volontaires mugabo inkino nizo mu gihugu jewe utusha jewe Francine antake image du pays atusha igihugu bamwe bategereza kumburanira bamwe bo mu nkino nabo siho bari ubu mugabo ndavuga nti nakubwiye yuko nagiye kuririra uwo nyumva abatanyumvise nakubwo bifise intumbero nakubwo hariho urubanza ruzoba imbere ya Jeux Olympiques nihagera tuzobisikiritsa rero je ndacafise icizere ko ashobora kuja muri Paris 2024 kuko umwanya uriho wo kwitegura ndashobora kuronka minima nkaja Paris 2024 nzovuga ko ntoja Paris 2024 inyuma y'urubanza